Ndabaye ikaze mu gana cy'amasengesho mushizo na mwene so Habimana Jibril. Kosomaze tubivugana ku kumenya Imana. Kibazo misi ndababaza mbega vy'ukuri urazi Imana? Ukaba utazi Imana, kurikirana ibintu biganiro tumaze turavugana uzomenya uko Imana imeze hama wige kwimenya. Rero no munsi tuvugana ikintu gihe gatandukanye nibaza ko cyo cyanyuma kivuga ngo kumenya Imana mwijambo ry'Imana. Nivyo nkuko twabivuze mu kiganiro gihe twavuze ko kumenya Imana mu gusenga. No munsi turavugana ko kumenya Imana mwijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ryuzuye amajambo y'Imana. Ijambo ry'Imana ryuzuye amasezerano y'Imana. Ijambo ry'Imana ryuzuye ivy'Imana igomba. Ukaba wifuza kumenya Imana, imenyereze kurimbura ku ijambo ry'Imana, imenyereze gusoma ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ryuzuyemwo ijwi ry'Imana. Ijambo ry'Imana ryuzuyemwo ivy'Imana igomba. Ijambo ry'Imana ryuzuyemwo inzira z'Imana. Nagoma dusome Timoteyo wa 2 igice cya 3 kugera ku murongo wa 16 gushaka ku murongo wa 17. Haravuga ngo ivyanditswe vyose vyahumetswe n'Imana kandi bigira ikimazi cyo kwigisha umuntu, cyo kumuhana no kumutunganya no kumutoza indero nziza mu kugororoka, kugira ngo umuntu w'Imana abe ashitse afise ibimukwiye vyose ngo akore igikorwa ciza cyose. Jambo ry'Imana tubwiye yuko ivyanditswe vyose vyahumetswe n'Imana. Ibiri muri Bibiliya vyose vyahumetswe n'Imana. Ukaba ushaka kumenya Imana, ukaba ushaka kugendera mu nzira z'Imana, ukwiye kumenya ijambo ry'Imana, ukwiye kurimbura ijambo ry'Imana. Ukaba ushaka kumenya ivy'Imana igomba, imenyereze gusoma ijambo ry'Imana, urisome hamuririmbureko. Ijambo ry'Imana ryatubwiye yuko kandi ngo ivyanditswe byose vyahumetswe n'Imana kandi bigira ikimazi cyo kwigisha umuntu. Bigira ikimazi cyo kwigisha umuntu. Iyo kurasoma ijambo ry'Imana rirakwigisha, rishobora kumenyesha inzira z'Imana, rikakumenyesha amabwirizo y'Imana, rikakumenyesha ivy'Imana igomba gukora n'ivyitagomba gukora. Abantu benshi barakora ibyaha kubera iki? Kubera ko batamenya ivy'Imana igomba n'ivyitagomba, inzira Imana igomba ko bacamwo canke inzira Imana igomba ko badacamwo. Igihe uri ushaka kumenya Imana, imenyereze kurimbura ku ijambo ry'Imana, kubera ko kumenya Imana kenshi usanga biri mu ijambo ryayo. None uzomenya gute ko iki kintu atari ciza utarasoma ijambo ry'Imana, utamenye ijambo ry'Imana rivuga? Mwe Imana azokorana nawe gute? Ko yavuze ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu yavuze ngo ngiye mwe azobibuza amajambo yanje, azokwibutsa ijambo utigeze ubika mu mutima, azokwibutsa amajambo utigera urimburako. Ushaka kumenya Imana utegerezwa kumenya ijambo ryayo. Ku ijambo ryayo niryo riri mu bugombe bwayo, niryo riri mu nyigisho zayo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo no kumuhana no kumutunganya. Igihe urimbura ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana navuze ko ryahishwe n'Imana nkuko twabisomye Timoteyo wa 2 umurongo wa 13-17. Ijambo ry'Imana ririho kugira ngo ritwigishe kandi kugira ngo ridutoze indero, kugira ngo riduhane, kugira ngo ridutunganye. Ushaka kubaho ubuzima butunganye, ushaka kubaho ubuzima bwiza, rimbura ku ijambo ry'Imana. Ushaka kumenya Imana by'ukuri, rimbura ku ijambo ry'Imana. Uko ijambo ry'Imana niryo rizokwereka ivy'Imana igomba, niryo rizokwereka iminyuro Imana ishaka ucamo, niryo rizokwigisha kwifata uko Imana igomba ko wifata. Ijambo rivuga ngo no kumutoza indero nziza
mu kugororoka. Twaravuze mu kiganiro giheruka yuko Imana yera, muri uko kwera kwayo irifuza ko tugendera ubuzima bugororotse. Mugabo udasoma ijambo ry'Imana, utarimbura ijambo ry'Imana, ntuzomenya Imana. Niba watamenya Imana, ntuzomenya uko Imana imeze, ikigize Imana. Imana irera. Ijambo ry'Imana rero ridutoza indero nziza mu kugororoka. Uriko urasoma ijambo ry'Imana, urumva Imana ikira kwigisha mu kugendera ubuzima bwo kugororoka. Rero ukaba uri kuranka uno munsi uvuga kuza Imana, ntushobora kuvuga kuza Imana utazi ijambo ryayo. Ngoma dusome muri Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere, avuga ngo ubwa mbere na mbere ijambo yariho, kandi ijambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo yari Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nta kintu na kimwe cyaremwe kitaremwe nawe. Ijambo ni Kristo Yesu. Ukaba udasoma ijambo ry'Imana, ntuzi iri kuraja. Ukaba urasoma ijambo ry'Imana, ntuzi n'ibyo uri kurakora, kuko ijambo ry'Imana riratutunganya, ijambo ry'Imana riratweza, ijambo ry'Imana riratwereka inzira. Kadusome kandi muri Zaburi 119 ku murongo w'105 avuga ngo ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanje, n'umuco umurikira mu nzira zanje. Bibiri tubwira ko ijambo ry'Imana ari itara rimurikira ibirenge byacu. Igituma abantu benshi bagendera mu mwijima ni kubera ko atamuco w'ijambo ry'Imana bafise. Nturimbura ku ijambo ry'Imana, mugabo uvuga kuza Imana. Umuntu azi Imana by'ukuri yategerezwa kurimbura ku ijambo ry'Imana. Nkuko nari navuze mu kiganiro giheruka, utegerezwa kwimenyereza gusenga, shire kugira kabiri no kurimbura ku ijambo ry'Imana. Usenga kugira ngo wegere Imana, usenga kugira ugire ubucuti n'Imana. Mugabo kugira Imana ikuvugisha biciye mu ijambo ryayo. Nico gituma yavuze ngo nzobibutsa amajambo yanjye, nzobibutsa amajambo yanjye. Igihe mpwema zobibutsa amajambo yanjye. Ntashobora kukwibutsa icyo udafise. Kansoma umurongo wawe avuga ngo Zaburi 119:12 ngo nabise ijambo ryanje mu mutima wawe kugira ngo noye ugucumura. Iyo ubise ijambo ry'Imana mu mutima wawe, mpwemu w'Imana, igihe haje ibibazo, igihe utari kuratora inzira, mpwemu w'Imana, Imana ikisisa ryasezerano yavuga ngo mpwemu w'Imana azobibutsa, azokwibutsa, kubera ko wabitse ijambo ry'Imana mu mutima wawe. Aya majambo yose ari mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni yahishuwe n'Imana, yahumetswe n'Imana, yabike mu mutima wawe, yarimbure ko uri kurabikora, uri kuramenya Imana, uri kuramenya inzira zayo, uri kurabika ijambo ryayo mu mutima wawe, kugira ngo igihe ushize mu gihe kigoye akwibutse, akwirure, agukosore, aguhane. Mugo ntazogukosora, ntazoguhana atajambo wabise mu mutima wawe. Reka rero iri jambo ry'Imana uribike mu mutima wawe, kugira ngo ugendere muri iyo nzira yo kuyimenya. Imana yifuza kuyimenya, mugabo uteza kumenya ingene uyimenya mu kurimbura ijambo ry'Imana. Nkuko nabivuze mu ijambo riheze, ijambo ry'Imana twavugana riheze, yuko ukumenya Imana, ukwiye kumenya Imana mu kwimenyereza gusenga. Nabivuze ko urasenga ukaca wongera ko no gusoma kurimbura ku ijambo ry'Imana. Ivyo ni wabikora uzomenya Imana, kuko uzoburi gukora ku Imana ibigomba, uzoburi kuraja mu nzira yo kuyimenya. Ndizeye ko ano majambo yo kwenda gushika ndi hantu, ngo dufate umwanya wo gusenga, ukaba ata ijambo ry'Imana urimbura cyangwa usoma, ngo dufate umwanya wo gusenga, winginga Imana, uvuge Imana, shoboza kurimbura ku ijambo ry'iwawe, shoboza gusubira kandi gusoma ijambo ry'iwawe. Sinsenge gusa, ariko nsenge ndimbura ku ijambo ry'iwawe, senge nsoma ijambo ry'iwawe, kuko utari kurabikora ntuzomenya Imana. Uzoja mu ishengero kwa Mungu gusa, ngo nta bucuti uzogirana nayo, kuko ntusenga, kuko nusoma Bibiliya. Kuko niyo wumvise Imana ikuvugisha ntuyumvira. Rero
kumenya Imana bifatanye n'ibintu byinshi muri bimwe twavuganye ngahanye muri kino kiganiro. Mugabo uko uzobandanya urondera Imana, uko uzobandanya usenga, niko uzokwama uyimenya ku munsi ku munsi, kandi bizotuma ubuzima bwawe bworoha. Nagomba dufate umwanya wo gusenga rero, ubwira Imana, uvuge Mana, ndasaba imbabazi ahantu hose nagiye nitwa ko nkijije mbwa atajambo ryawe nzi. Bibiri jambo ry'Imana atubwiye ko ijambo ry'Imana mbere na mbere ngo ijambo ryariho, ijambo ryariho niyo yakino kimwe gitare mu ijambo ririho. Rero ushaka ubuzima bwawe bworoha, uteza kubika ijambo ry'Imana mu mutima wawe. Namo dufate umwanya wo gusenga, amusaba Imana imbabazi, uhamagara Imana mu buzima bwawe, yongere kandi gushoboze kubaho ubuzima bwo kwimenya ku munsi ku munsi. Nabo dufate umwanya wo gusenga. Data mbize ndakurisa umuntu akarangurikirana Mwami, mwamaze igihe kinini ya Mwami, yitwa ko kijijwe. Mugabo Mwami asenga kuwa Mungu, agasenga ku minsi hagati. Mugabo Mwami ntafata umwanya wo gusenga, ntanarimbura ku ijambo ryawe Mwami. Mwami nigiye ugomba kumuvugisha ntamenya ko wamuvugishije, kuko Mwami utaronka ingene umuvugisha ko atajambo ryawe bise mu mutima wiwe Mwami. Ndamusengeye Data mwiza ngo no munsi Mwami muhe inkomezi zo kurimbura ku ijambo ryawe, umuhe inkomezi zo gusenga Mwami. Mwami ijambo ryawe Data yarigize ubuzima bwiwe, umushobozi Mwami kurijya nka kujya Mwami umuntu agifunga, kujya Mwami umuntu nk'ubuki, rimusosere nk'ubuki mu izina rya Yesu Kristo. Ndamusengeye mu izina rya Yesu Kristo Data mwiza, ngo no musasome ijambo ryawe Mwami rimubere igisosa mu izina rya Yesu Kristo. Imwe muzo zawe zimutera zikamutuma Mwami adasenga, zo Mwami atarimbura ku ijambo ryawe Mwami, ndazirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze Data mwiza mu ingomezi, umusunikire kukurondera, umusunikire kunyotega, umusunikire kukumenya mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze Data mwiza abantu ko radukurikirana nk'umuryango Mwami, ndasenze mu izina rya Yesu Kristo ukomeze umuryango Mwami, bakumenye mu izina rya Yesu Kristo, ubahe inyota, ubahe inzara yo kubana nawe mu izina rya Yesu Kristo. Ubahe Mwami ubushobozi, bashoboze kwamama bari muri jambo ryawe, bariko barasenga muhira mu izina rya Yesu Kristo. Ko zatameza kubona wiyerekana, zatameza kubona ugaragara nk'Imana y'ubushobozi. Ndasenga Imana umuntu wese akarankurikirana Mwami afise ikibazo c'ingwara Mwami, akoze kose ndasenze mu izina rya Yesu Kristo yakirugukira. Wori kurankurikirana, uri kurababara mu muhogo, ndasenze wakirugukira mu izina rya Yesu Kristo. Uri karababara munsi y'umukonde, wakirugukira mu izina rya Yesu Kristo. Ufise ingwara yose ndasenze wakirugukira mu izina rya Yesu Kristo. Naco bitwaye ugwaye, naco bitwaye ingwara ingene yitwa, ndasenze mu izina rya Yesu Kristo wakirugukira mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze atamiza kubugendera, urakoze atamiza kubukija, urakoze atamiza kubohoye, urakoze atamiza ko tugiye kumva inaye kuri Imana ikiza, kuri Imana ibohora, kuri Imana nzima. Ndabisenza bizera mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Ndize ko watahuye yuko kumenya Imana ukwiye kwimenya mu ijambo ryayo, ko mu ijambo yayo ari amajambo yahumetswe nayo, ivyo yavuze ari ukuri. Ndizere ko wafashijwe, ukaba hari ntawe ufise biciye mu byo twigishije no munsi, cyangwa biciye mu mwanya w'amasengesho Imana yagukoze ko udushingire nta ivy'Imana kirakora mu buzima bw'iwawe. Nkuko nkunda kwivatonze turaronka abantu benshi kirandwi yose adushingire nahe ivy'Imana kirabakorera, nimba muri bo udushingire nahe ivy'Imana kirakora mu buzima bw'iwawe. Ukaba ufise nahe ntahe nababwiye ko turabasengera nk'abakoze kuri etage, nk'abo dufatanye gusenga turabasengera. Ukaba ufise umutwaro, utwandikire ngaho munsi, udushingire nahe ivy'Imana, ivyo udushingire kandi utwandikire umutwaro ivy'Imana ushaka Imana igukorera. Nimba ari inyota ushaka Imana, nimba ari Imana ushaka gukorera, nimba ari inzira Imana ushaka gucira, dufashanye gusenga. Ndizera ko Imana yacu ari Imana izokugirira neza nkuko yamubikora. Naho butamuka iniganiro nk'aya mango, Imana ibane nawe.